mwiri weneza bavukani. Uyu musitugie kwiga dot ku jambo rikomeye kane, muri Biblia intumwa. Abantu benshi bararyumva, ariko ntibamenyaneza iko risikura. Reka turabe iko Biblia wat ibuga kuntumwa niko, imana iba ishaka iyo itumye umuntu. Intumwa ni watumwe, ni mana? Muri Biblia intumwa ni umuntu imana ihitamo ikamutuma nubutumwa bwihariye. Antabo biba bikuyeku, baye puzo biwe kanke kunyunguziwe. Ariko biba kubushake buimana. Intumwa ntibuga ibiyombiro biwe. Ariko ibuga, iko imana ya muhaye kubuga. Kugira iyobore abantu do bayo munazira yukri. Ingerozi intumwa muri Biblia. Mumateka ya Biblia tubona imana ikoresha intumwa nyinshi. Elia yatumwe gusubiza abantu kugusenga imana nyakuri. Musa yatumwe gusohora abantu b'imana muri Egiputa. Yohani umubatizi yatumwe gutegura inzira ya Yesu Kristo. Bose bari abantu basanzwe, ariko imana yarabakoresheje mu bihe bihariye. Ivyo bitwereka ko imana iguma ikoresha intumwa kugira isohoze umugambi wayo mu bihe bitandukanye. Kubera iki imana ikoresha intumwa? Imana ikoresha intumwa kugira isubize abantu kukuri. Kan yo kukwizera kuba kwarononekaye kanke kwibanzembo n'imigenzo y'abantu. Intumwa irazana umuco, irazana kwibutsa ijambo ry'Imana. Kandi igafasha abantu gusubira mu mugambi w'Imana. Nico kituma intumwa ziba zifise uruhara runini mu mateka y'ukurokoka kw'abantu. Bavukani mu Biblia turabona ko intumwa ari igikoresho. Imana ikoresha mu kuyobora abantu bayo no kubasubiza kukuri. Mu video zikurikira tuzobandanya twiga uko Biblia ivuga ku bihe vya nyuma niko. Imana yasezeranye gukora. Niwifuza gukomeza kwiga ijambo ry'Imana, komeza udusubscribe. Imana ibahezagire kane.